umukobwa yica shavura none man none ibintu vyingwano man je telefone yitanga pole pole none ko yayitwaye gashamugira je ngine ambe telefone saba telefone basi ko yayitwaye gashamugira umva kumya mu matwi kujya mu mapaza madiri kwa yinyaki oya none ni yakoze saba telefone saba telefone bla tushimiane nimekuheshimia sivyo nimekuheshimia saba telefone oya saba telefone haja kumbe chembona yuko hagati vya bino kumusuba za matwi ngaha umviriza man yaridi umukobwa aragukunda ntuvurugane saba telefone sasa mimi niko na problem gani sitaki mimi niachiki mimi sina nombe telefone wewe ma telefone je mimi sina saba telefone nombe telefone saba telefone ongea naye jana oya jana telefone oya biboneka yuko mwakinye diri kuko umuzuba utajijua man naje desha ushakusa shari naje ari ushakunsarisha ari ovabwe songea na wewe nongea na wewe nipata telefone ni diri mwakinye idiri mwakinye non ibintu ngo byo oya no nombe telefone sasa nombe telefone sasa nombe telefone sasa telefone na telefone nombe telefone nombe telefone nabyo mimi so mije nombe telefone bla je na birefu na kuheshimia yako ngine telefone wewe ndio muongee mimi niache bro blaza shio tata pembeni manga tia telefone utanikanga cameraman none ujama blaza natiko nizikarate no hiyo ni vya kumenya saba telefone unajua watu wenye tushapiga hiyo ndio kujua blaza sitaki nombe telefone yangu wewe ndio uchukue kwa sheria wako mimi niache akuma nukumeze blaza wewe nukumeze nilisoma message zako kazi yako ni kusambua pesa ya watu wewe aliona mimi nataka kule Irete izane Irete hapa ira Akure kode turabira ibintu biri oya ukiya kwiruka kwa stable akuvugira umarizane mimi niache kwanza bora kwanza umarizane kule saba telefone mwana acha vitu yako sema na telefone hapo ni pole pole kuramwo kode buke siku nguvu hii wewe okay sawa buke rero sasa una bro sasa unamuvanga unaona mpira wangu jisana ufa nikuuliza kwa ndakwaza kintu kimya kazi yako ni kusama pesa ya watu chukua basi yangu basi vile kama unajiamini acha toa kode sasa ninataka siku kuitoa kuramwo rero jeko natenze telefone yanje leo muramwo rero sawa na nipole pole siku nguvu samadiri waje nyina ngaha singo muyamenye okay amadiri yiwawe amadiri ntomenya n'amadiri nyabaye sitaki biri ku telefone yanjye ntabindi Inda wa pole pole. Indira. Oya narindira amatelefone. Amatelefone yanjye. Urumva ko saza. Nakure mo code ntavyo gusara vy'ikikura mo code ntabi. Salibo. Mimi. Pole siku nguvu ni pole pole. Niko naona bashamia kubana. Ndio bila kwa namwandikia. Ariko je telefone. Dadangu. Buri mwanya telefone yangu. Dadangu huyo. Umva nkubwire. Singo none niko SK. Shamini dada yako. Iya. Umva nkubwire. Unaona naandika vitu. Nito gani blaza? Kazi yako ni kusema penzi ya watu wewe naye blaza. Kona na tia bashiri. Ndio bila kuraba man. Mwambie arete nani? Imi siasa ndamubwira nti telefone yangu na telefone. Na telefone y'umuhungu mukobwa ashaka Wi wanje kwitora. Leta modo pass mzee. Nanyarutse vuga modo pass bakuremo. Soko nguvu man. Taibe bahisi. Wewe wapindi yako? Fanya gura nye man. Sasa telefone. Sio muhaya. Umva nta. Ndakupiga sasa telefone. Mbona hawezi? Sasa telefone moja. Acha wewe. Sasa telefone mbili. Navuga modo pass. Nani ku nguvu? Wanse. Mimi gute. Ndaimena. Ni kwawe. Ndaimena. Kuchata kumenama. Style boy. Ulivuje telefone style boy. Wewe, ndaimupatia ivunje. Nani ku nguvu? Ndamupatia ivunje sema kwa. Nipatie mimi kuonesha. Okay, ni pole pole. Naitaka pole. Sitasarisha. Usi mwanaume basi unajua sister. Ndio mwenyewe wananiandikia hivi. Sitasarisha. Bakia sasa hapo. Baba, mimi ndio nampenda sana huyu. Mimi ndio mkudanga gusa Aisha ku. Aro bitashasha rero. Afisi ibintu byinshi uyo ashaka kuduteranya bebe. Haje nabi. Hello shushu. Nende yanditse shushu. Bakia afasi moya vitu gani? Ona unaanza kunani? Sasa je tuongee mimi na wewe nayo na. Wewe abanyene na birefu biri ngo kuzimana rero. Hivi ndabisema mzee. Akuna birefu mu ndani. Bakia sasa huko. Sasa unaenda wapi? Tunaenda bateranya baba.
Yes, hello. Ni sawa? Umusheri wawe Brown aragwaye. Umviriza. Turi kwibarabara rimanuka. Abona ari ahantu mukunda kwicara na Brown ngaho kabotiki. Umanutse ucumbona honje kiracenda gutwara hagwari yararemvye aragwaye cyane. Fanya ukuye. Yes, ndabara mukije bakunzi ba Star TV tufa bisebe maze kutubakunda cyane. Iyi ni Star TV television mukunda cyane. Imana ibahezagira muri hose. Uno munsi novuga yuko naramutse meze neza ariko nibaze yuko namwe mumeze fresh. Iyo mba numva meze fresh mba nifuze ko nabakunzi ba Star TV mumera fresh. Yeah, we have the best exclusive audio from Burundi, Bujumbura, Africa. Murazi ko Star TV ni television y'abantu bose. Tugerageza kuyagisha abantu batandukanye. Uno munsi narose no mu brother ari kumwe n'uno muntu turaza kumenya byinshi ivyabo. Nka Star TV navuze ati twe tuyagisha abarundi bose n'abarundi kazi kugira dushobore kuyaga byinshi bitandukanye kuko ikiganiro cyose kirubaka iyo muyazi ibintu byinshi vyubaka twizere ko ikiganiro kiza kugenda fresh. Ndahera iwamfi wanje turahera ku muhungu kugira dushobore kumuramutsa mbwa Star TV. Papa meze neza? Uko fresh kabisa. Meze bien sana? Naona mitagatoni yote bro. Nashukuru Mungu. Bili gute none? Fresh tu. Amazina papa? Nitwa Brown mtu mbaya African boy. Bo icyatumye nza kubakoresha ikiganiro navuze ati reka ndabahamagare bano bantu sometimes ndakunda kubona bicarangira n'inshuti ariko byinshi tutaza kubimenya kugira dushobore kwaga byinshi bitandukanye na cyane ko Star TV ni televiziyo abantu bose. Wagiye gusenga none ga bro? Nasenga. Hajya urasenga cyane? Sana man. Kiramusaba abakunzi ba Star TV ahamate turamutsa none musista ari hano aberewe. Abakunzi ba Star TV baramukije. Amahoro y'Imana. Abane namwe. Aho utazi gusenga wewe? Ndasenga me gusitu biragoye mane ko. Cyangwa ugenda rimwe. Aje ngenda. Usanga uri muri babandi baje gusenga bahembe. Eshegera baho. Hari umuntu aje gusenga yahembe. Yahe. Ayiko waki. Ni abantu basenga ku Noel. Songo boss. Basenga bahembe. Umisi mikuru? Yesu. Je chaque dimanche ni ngombwa senge ko ishimira Imana kuko pako wengi saizi afika saizi hawako duniani lakini tachahema deja abishima Imana. Arona abasenga baronse map yano baza kugenda kunywa kayoga kavuga ati reka nje gusengera hajya nimba gusenga cyane akajya gusenga kwa afise indi map hajya nyene umudema bari hajya nyene urumva twakundi nyene je mugaje suko vrema je senga kwa senga Imana tu. Ni mtu mubaya sana. Mtu mubaya muroho ama mtu mbaya tu mimi kila kitu niko fresh niko poa lakini muroho na ile bora kwa mtu mubaya sana. Mawazo yako hayo sio mimi hapa. Tumbani jina tu ni Jenny Taziriye Brown mtumbaya sana. Okay. Ana ndi kumwe n'umusista, sister umeze neza? Ego. Karibu cyane for the first time ku Star TV. Karibu cyane. Merci. Umeze neza? Cyane. Amazina? Bijou. Bijou. Mama Gale Narli. Ego. Bijou. Ego. Ayo sana amazina yawe. Yanje. Izina y'abavyeyi none ni Bijou ni Narli. Bon, ni Bijou d'or. Nuri mukameramani wanje ko yitwa Totodo urumva ndahize mukameramani wanje yitwa Totodo ni byi cyabijana ego okay we nawe nusenga urasenga cyane zenda senga cyangwa usenge waronse akabenzi oya okay karibu cyane bwa Star TV turi kumwe n'aba bantu mvugo kumuraba muri telefone cyane none ndakumva ma ndazi hari byinshi bituma umuntu asenga hari ibintu byinshi bituma umuntu adasenga wowe ugiye gusenga abahabaye iki muri wewe? No je tukejo ndasenga kuko kwanje mbere yo kuryama ndasenga ni mbere yo gufungura ndasenga kuko Imana niyo kintu ca mbere unashira imbere kiya kintu cyose ariko hari abantu bavuga ati iyo umuntu akinye ngo ntihasenga bico bon hari aho bishika ego ubwo nawe nusenga nawe ukeneye Imana? Nzensenga nkeneye Imana nyene. None habuze iki kugira uzurasenga ni mu gihe utayikeneye usenge nyene ko mutere naho gufise Imana ndayikenera misi yose bankeneye Imana bisigura kusenga misi yose ego usenga mu dini ya Bomberge ko mbona abantu bariko harenga nawe gusenga nawe ukawutasengera mbo mu bisanzwe kuri gwize haba hari amakirte wasenze yasize haba hari amakirte hariho kirte itaha saa 4 kirte itaha saa 6 uko usenga nk'iyasizere gutyo
oya ho naba nazindutse cyane mba nkiryamye mu bisanzwe yego okay uko biri kose katuvuga ati wait and see reka twizere ko usenga kandi nibaze kudusengera iyo bishitse nkavyibuka abandi umuntu agiye gusenga kwe gusengera n'abandi batashobora mu mwanya wo kuja gusenga iyo bishitse nkavyibuka yego bijye bifise abavyeyi bose okay bro none biri gute none bro mtu mubaya sana ya Chutwa ngama warurize iryo honye ariya gucanga nawe ndakunda kuryumva tunye biragucanga si cyane okay none uno muntu mufana iki ko kenshi nkunda kona muri kumwe muto mubaya sana nyene nkabona nyene umenga muri hafi na hafi se amanje nakora mami imeze gute bon turi en couple turakundana je nawe harenza nyakajagari nyene aca nkubita nyene ko yari umuntu mubaya nyene je pense ni vyiza ndumva ni bien ariko yega wakunze umuntu nyene w'ibogari nyene agufasha urumva biroroha cyane kubitwenga se bro nawe bimeze gute ngo umuntu wawe bambwire man kuba mtu mbaya manza umbwire kwanza umushiri wawe none yavyemeye numva nkubwire niyo kumenga ugomba inda kwanza kuba mtu mbaya singo ngo wafise ingeso mbi kujya uvyumva ngo mtu mbaya ko bavuga ivyo bakubajije n'umushiri wawe bro reka nisigure kwanza oya yereka ko numvise uvuga ngo wowe muri babandi wabonye bande oyumvire none umukobwa wawe yayime ico kibazo abajeje ntacu numvise waje gute uyambwiye ko ari umukunzi wawe muri yanko none wenda kubaze nawe uca unconga oya mbaza kandi numve gaje oya we mbaza kwanza numve kwanza murakundana muri mukunda inde none umusiste wahe isura ivyo bakubajije murakundana inde none umusiste no aha none gobaza vyuyu cyane uyu urumva usanga bise benshi urumva ko yisura atinya kuvyemera kuri kamera wowe ufise benshi men sikuvuga nkuko man none wowe ntumwizera none je ndamwizera nawe uramwizera fresh uyu nimba ufise benshi birakuraba uramwizera man wewe baziki ibindi bibazo uciye oya wewe vuga ati ndamwizera ego cyanye oya inde wewe vuga ati ndamwizera gusa none si wiwawe ntumwizera rero arakuvanga oya uramwizera kwanyizera wewe ni vyiza navyishimiye ariko nawe uramwizera none waje kwaza ivyo bibazo canke ari ibindi ubaza uko biri kose umuntu yakwemeye umuntu arenza kwemera kuri kamera biju urumva nawe wari kumwemera of course ivyo ndavyumva man sivyo kwanye wanyemera afise impamvu umwana mwiza vye murabona ko vraiment ntacabaye kandi ndazi donc urumva dance nkuko yavyemeye ko yavyemeye imbere kamera gise no bihakana wowe aranyizera kandi arankunda okay namukunda namwizera urizerana je kenshi ahantu jenshitse nkoze ikiganiro nkasanga ari abantu bakundana kenshi ndakunda kuvyonga sisa uko na telefone meze neza none kuyinyegeza gira ntuyibone je ndayishimye nuko ntaba none uwo twari kuvugana ngo uyo kuri phone none naca ndayikura kugira mvugane utari kumwe rero n'umuvugana nta wundi tuziste tuba turiko turavugana koriramo agakoti okay gaturabe ko atakuvanga sio ngome uyu namwizera vraiment sawa ngiye kuri WhatsApp nana kimwe WhatsApp Arthur Josué yamugenzi wanje nimba guca inyuma harakukorerako aramubomora mbona bagatura rero kuvugana kwa gatanu uheze nyene kumenya Josué ivyo bavugana kwa kujya n'umugenzi wanje kugira abandi ibintu byageze gute bo Josué niwe yatanguye kumwandikira sivyo Josué nta birebire muvugana nibyo mugenzi wanje cyane yatanguye aramwandikira bite none singiyo telefone acambwira ni sawa watonze kwishuri no munsi yaciye amwishura ku mugoroba 18h tinatonze none nosiba kandi mba ndi kwishure nta birefu bavugana reka turabe abandi bonye tuntu tutu love on umukobwa yanditse ko Nika
eko kumenga nabashira fisubunye okisheri wiwe rero sheri we bavuganye mu gatondo 6h du matin uramuzindukira 6h du matin yagutelefone ndabona ama message sheri I love ndagukunda cyane ndiko ndabibona sheri tuza kuja hahandi sangapi uze kunsanga aryamande yo muhira tugenda umusheri wawe nashika mu rugo ndaguhitana hantu none kweri kadashika mu rugo sinzi navyakunda uze kumitana hahandi tugenda okay katura ko ari undi mutipe twotora ya mudraze Bering yaramwandikiye biteni sawa cyumusaba ngo uzoma za foto ryari Bering umakora amafoto photographe uzoma za foto ryari ndabona yarakurungikiye ifoto wambaye agakabutura kagufi nanizi mwazi foto reje izi foto ni muri studio nanzi ngo yakutwaye muri shambi ujya muhungu Bering okay telefone yawe none ko atabintu uno mukobwa aragukunda bro mwizere kweli gusa rero ikintu gihari naho turaraba yawe kugira nyina kwizere nyene tu none wowe ntushaka nawe ko yiwe tuyibona numva ko nabisomye ku na phone yiwe ntaniyo nkunze kubona cyane ntabikorako nakoze ikintu kimwe Jeffs ibintu by'amadiri biri mu telefone yanje kandi veba boss tuvugana bro tuvugana singomwa yana kimwe ni bisa donc c'est vyiza je uyu n'umukobwa ni ngombwa tume gende umuhungu uramo mayikutere basi kugira tuvugane je mayikutere ndakora mu mwato wera ko numva umenga uri mu muziki uyu n'umukobwa deja c'est gende umuhungu none uri umuhungu bisa amadiri wanje je nkora watazi singomwa ndagwe telefone yanje je singe n'ibintu byo gusutwa nk'ivyo man oya telefone yawe urayizana nyene tukasoma je ngenda disoma basi sindagusarishereza basi kugira umukobwa basi nta birefu bidimwo man me gusatunne sinkeneye yo umukobwa tumwemeje ndamukunda none vyeme oya zana nawe kugira arabe ko na telefone yanje no guha man oya telefone no guha oya ujumenya amadiri yanje yose kiri banazi umukobwa nazisoma kandi kintu aracabibona none mukundana man uraza amakupre man ndabizi batemerana ko bakundana mugabo ikintu kimwe ubajenga kubaza iyo ico kibazo gisimbe man sivyo oya sino gisima umukobwa umukobwa yicashavura none man none ibintu vyingwano man je telefone yitanga pole pole none ko yayitwaye gashamugira je ngine ambe telefone saba telefone basi ko yayitwaye gashamugira umva kubiya mu matwi kujya mu mapaza madiri kwa yinyaki oya none ni yakwese saba telefone saba telefone bla tushimiane nimekuheshimia sivyo nimekuheshimia saba telefone oya saba telefone haja kumbe chembona yuko hagati bya bino kumusuba za matwi ngaha umviriza amana yaridi umukobwa aragukunda ntuvurugane saba telefone yo umba sasa mimi niko na problem gani sitaki mimi niachiki mimi sina nombe telefone wewe ma telefone je mimi sina saba telefone nombe telefone saba telefone ongea naye jana oya jana telefone biboneka yuko mwakinye diri kuko umuzuba utajijua man naje desha shakusa shari naje ari ushakunsarisha ari ovabwe songea na wewe nongea na wewe patate ni diri mwakinye none ibintu ngo biyo matwi oya no numbe telefone sasa numbe telefone sasa numbe telefone sasa telefone na telefone numbe telefone numbe telefone nabyo mimi so mije numbe telefone bla je na birefu nakuheshimia ngine telefone wewe ndio muongee mimi niache bro bla shime tata pembeni ngatia telefone utanikanga cameraman none ujama blaza natiko nizikarati iyo ndivyo kumenya saba telefone unajua watu wenyewe tushapiga iyo ndio kujua blaza sitaki vile nombe telefone yangu wewe ndio uchukue kwa sheria wako mimi niache akuma nukumeze blaza akuma nukumeze ilisoma message kazi yako ni kusambua pesa ya watu wewe aliona natoka kule Girete izani Girete hapa ira Starboy akuremo kode turabira ibintu biri oya ugiye kwiruka kwa Starboy akuvugira umarizane mimi niache kwanza ngoya kwanza umarizane kure
Sema telefone. Mani acha vitu yako. Sema na telefone hapo. Ni pole pole. Kuramwo kode. Buke. Siku nguvu hii wewe, okay? Sawa. Buke rero. Sasa wewe bro, sasa unaona mpira wangu sana ufa. Nikuuliza ndakwaza kintu kimwe. Kazi yako ni kusema mapenzi ya watu. Chukua basi yangu basi. Kama unajiamini acha toa kode sasa. Ninataka siku kuitoa. Kuramwo rero. Jeko natenzi telefone yanje. Tena muramwo rero. Sawa na ni pole pole siku nguvu. Samadiri waje nkina ngaha singoma muyamenye. Okay? Amadiri yiwawe. Amadiri ntomenya n'amadiri nyabaye. Sitaki birefu amatelefone yanjye ntabindi. Genda mu pole pole. Indira. Oya ntarindira amatelefone. Telefone yanjye. Urumva ko sasa. Nakuremo kode ntavyo gusaya vy'ikuramo kode ntabi. Salibo mimi pole siku nguvu ni pole pole. Mbona una bashamia? Bila kiwa na mandikio. Aliko je telefone. Dadangu huyo umva nkubwire. Singo none niko SK. Shamini dada yako. Umva nkubwire. Unaona anaandika vitu. Nito gani blaza? Kazi yako ni kusema mapenzi ya watu wewe naye blaza. Kona na vitu ya bashiri. No bila kuraba man. Mwambie arete nani? Imisi yose ndamubwira nti telefone yangu na telefone. Na telefone y'umuhungu bwo ashaka ko. Wiwanje kwitora. Leta modo pass mzee. Nanyarutse vuga modo pass bakuremo. Soka nguvu man. Taibeba hisi. Wewe wapini yako. Twagura nye man. Sasa telefone. Sio muhani. Umva nta. Ndakupiga sasa telefone. Mbona hawezi? Sasa telefone moja. Acha wewe. Sasa telefone mbili. Navuge modo pass. Nani ku nguvu? Wanse. Ndayimena. Ni kwawe. Ndayimena. Kuchata kumenama. Style boy. Ulivuje telefone style boy. Wewe, ndaimupatia ivunje. Nani ku nguvu? Ndamupatia ivunje, sema kodi. Nipatie mimi kuonesha. Okay, ni pole pole. Baitaka pole pole. Ivunja kazi yako. Ndakivunja mimi. Yani wombonye nje ndo telefone yaranzinze. Telefone yaranzinze we. Kuramo kugira ngo Twende uko paka kuna bana. Ndege nari manje telefone. Mana Sema kodi yako. Ni pole pole. Ni buke buke. Nani ku nguvu sawa ni buke nyarutsa rero. Koresha umwanya. Sema tutoe kodi. Koresha umwanya manzo. Sema kodi. Asarisha mzee. Nyarutsa navuge. Shine man. Ndandike kodi. Shine. Oh shine. Shine ndakini. Yarambonye wo gukinisha nje. Iki papi ndumwana wo gukinisha. Shine ngo. Tanguza nani? Jamana. Ama i Great. alafu no. Tene batoreye. Mie takivuga. Sasa ndaimena. toa na. Uburi prepare kurugura indi telefone ndakimena. Nyarutse uko yamako. Nabiheba toa. Saki manene nabiheba rero. Samupatia tafika naenda nayo kazi yako utaikosa. Wewe andika. Warambonye wo Anivunjie simu bwana. Wewe uandike sasa. Ona. Ajitia telefone yako. Changana hiyo wao. Nyarutse koresha umwanya wewe ndamushese ukutanga. Nakubwira nagira. Na wewe kweli. Sitasarisha. Kama ndio ndaisoma. Ija kidia telefone yangu. Mudu papi to ukinisha twebwe. Nani ku nguvu none man? Sawa no musirero harageze. Birasi ndo kuvayo kwanza kwa amajambo. Modo passing. Ega kure mu. Watu subirie. Hapana, hii angalia ngo ikiwa maini minute hii. Ngoja kwanza man. Ngo watu ngojee kwanza. None kubuza amahoro. None. Ngoya. Mbona wabuza amahoro? Telefone gwanje. Yakuyemo kode. Yayikuyemo. Oh. Navyo gutekana je ntanga telefone muga consult uko mushaka. Hanyuma nawe hagere gukuramo telefone acatangura kwigira. Mapenzi visapendaki. Mapenzi yayo. Mapenzi visapendaki. Hapana. Wewe unaenda unamkura moya mbili. Sabina kwanga bila bano ne wewe. Wewe bila kula bano one. Bila kuhusu wewe hiyo. Kura umoya mzee niko nishaona bashiria hapa. Nishaona mtaliandika. Nabo wobura. Ndakubwira nabo wobura. Wowe uni control okay? Fisa abagenzi benshi. Ariko we ni uncontrol. None wowe uri umusheri wanje deja okay? Je fisa abagenzi benshi. Fisa abagenzi benshi je bakenewe kumvugisha. Fisa abafanzi benshi. Umva muri mwanya singeneye no kumviriza amajambo menshi reka kwanza Starboy dusomera izo message tuzoma. None byakura bano. Ziwanje ko bazisoma. Andika kwanza. Andika. Reka tambiri tatu pare ono. Niruke nawe. Murarinda. Kandi Satoka. Wewe mubakie hapo sasa mimi nisome. Hapana. Bakia hapo, mubakie hapo na mwanamke. Maongile ma, tuongee basi. Kama wanaume basi. Sawa.
Sitasarisha. Usiri umuntu awo mudaso na system. Ara abadeni nyine wanyandikiye ibintu. Sitasarisha. Bakia sasa hapo. Baba, udema mpenda sana huyu. Vijana Mungu ndio ngusa ashaka sawa. Big Cobra. Naona hapa Big Cobra. Mimi mubakie huko sasa, mbona mnakuya huko? Mjomba na yabuze amahoro. Vipi sasa ni aje? Uko sawa? Big Cobra ule msanyi. Rafiki yangu man. Mbona kimya sasa? Na vile tuvuga ngande. None ibyo ni ndayikara kubaza. Ibyo ndayikara kubaza. Niye tuliongea usubuhi. Chewe nyene yanyanditse ko ngo Nadine. Yanyanditse ko ngo Nadine. Abantu b'amanyangu babonera ngaho nyene. None chewe nitwa Nadine man. Ewa nawe urasarisha. Wanyise Nadine. Urumva? Barega Nadine. Eti simvoja mvuye ko jewe. Okay. Ngoja tuangalie. Ni mari andika. Hola. Vipi? Size. Mimi niache ndisikilizie. Reka niyumvire. Urusaku rw'iki? Telefone yanje mwayiraje nanje byo ndavyumvira. Ubwo n'urusaku. Ko namona hapa Queen Buterere. Abo Queen aho. Niache. Ulimwandikia akujibu. Akujibu alimwandikia. Wote kubana ijana toka ipatia namba tena. Sheri ikakumvisha. Kana na Audrey Congo. Watusikilize voice kidogo. Umuntu mengari yabo ri. Chereka kumvira byo mutima kugiye utuba ni Aro bitashasha rero. Afise ibintu byinshi uyo aje kuduteranya bebe. Haje nabintu. Hello shushu, ninde yanditse shushu? Baki afasi moya kitu gani? Bona unaanza kunani? Sasa je tuongee mimi na wewe nayo na. Wewe abanyene na birefu biri ngo kuzimana rero. Hivi ndabisema mzee. Akuna birefu mu ndani. Bakia sasa huko. Sasa unaenda wapi? Na birefu biri. Bakia sasa huko kwa sheri wao. Sali shushu sava. Wewe nje ulimwandikia huyu nani? Uyu mugenzi. Wewe bakia huko. Uyu akeneye ibintu guteranya. Sawa mureka teranye none. Umeze neza waramutse gute? Wewe nje unaanza kumwandikia sali shushu. Bakia huko. Sasa iki tuzogenda ahandi. Uzomitane kenzere ngaha kukanga kuri iki kimonima. Duce tugenda. Niyo mpamvu namubwiye je nawe tuzobona nejo ukanka. Acaragira amapere ane. Wa mutelefone wewe waramutelefone amapere ane. We niwe yagutelefone kwera kitakizerekana amapere ane utamwitaba. Mu nyuma ucura mwitaba umubwira ati hari umuntu tuvanye niwe twari kumwe. Nje gituma nta cyensoka nitaba. Acara kubaza ninde? Ucumubwira n'umugenzi wawe yitwa Biju. Zende umugenzi wawe. Biju? Zende umugenzi wawe. Nakubwiye ko uyu asa guteranya. None singibi sibi hapa. Oya bisome neza. Singibi sindabibona. Bisome neza. Bisome hari ibintu keneka so. Bisome neza. Umugenzi wawe. Oya. Alifikana kutumia picha yake ali nani? Unaona ko yachi arunki foto bari kumwe yafatanye. Oya bisome neza. Hiyo foto ni ya kera. Ya kera. Unajua chenye chiko hapa sasa. Kama kuna vikatara, acha tumupigie huyu. Mpigie jana hivi na kuhusu hiyo kupigia simu brother. Tumupigie simu. Nona amasaha oya agabanye nduru. Aya masaha ibere mubyiwe. Niba unyizera hora ba mu telefone. Acha tumupigie simu. Ubona mainite. Tutatumia hii. Juu akiona nimerafika na kucha. Wewe bakia tu hapa. Bering bakize ko kamera hapa. Bering. Tia kamera huko nikoneshe. Dutunga ubutunzi bwanyu ntibukwiye. Mwongereze ubutunzi bwanyu murakoze.
Genda bateranya abantu. Allo? Yes, allo? Ni sawa? Umusheri wawe Brown aragwaye. Aragwaye? Umviriza. Turi kwibarabara rimanuka. Abona ari ahantu mukunda kwicara na Brown ngako kabotiki. Umanutse ucumbonaho nje kiracenda gutwara hagwari yararemvye aragwaye cyane. Fanya ukuye. Akuye majenga ndabatera. Nene mani ujya mutipe ko ujya mukobwa mukunda, ujya mutipe nawe atamukunda. Umva? Jenga ndabatera.